aba bafatanya bikorwa bari bahari muri championnat bari umaze gushiraho mbega bizokoroha ko mufatanya bikorwa mushasha yoshika akagira ibintu vyinshi ahinduye canke yongeye ko afise intango kanaka yamaze gutegurirwa canke twarasubiye inyuma nka championnat kuva 2015 2016 tumaze kuronka mufatanya bikorwa novuga ngo mushasha yarahari uravye novuga ngo umupira w'amaguru hariko uragera kuri uno munsi uko byari bimeze kuva 2015 kuduga gashika no munsi umupira w'amaguru ntiwigeze novuga ngo utera imbere mu buryo bwo kukina gusa ahubwo no mu bijanye n'amafaranga uza gusanga uko ama equipe yabaho uko yitwara ku isoko bitandukanye nuko ubu yitwara nimba tiko turatanga kayo tuvuga ngo Diomande equipe ya Leipzig yase miliyoni 100 kandi ari umukinyi atasezo zitatu arakora avuga ngo ni wa mukinyi amaze kwerekana ko ibintu akoze ashobora kubisubiramwo ico ni cerekana ngo umupira w'amaguru ni wateye imbere mu gukina gusa ahubwo na business wamaze kuba business ku buryo bakubwira ngo nimba udafise amafaranga nganuko ntushobora kuza gutora umukinyi wacu ntushobora kuronka iyi service novuga ngo muri football muri uno mwanya rero no kwa sponsor nabo nyene nuko nyene amafaranga batanga kiriya gihe ashobora kuba yari amafaranga ahwanye n'uburyo amakrebe yabamwo bivanye n'agaciro amafaranga yarafise ico gihe ku isoko ry'umupira w'amaguru bitandukanye n'ino munsi hamwe Brarudi irinze ivamwo muri Primus League hari kimwe bashobora kuba bahomba mu makrebe kijanye n'ubwo buryo usanga bwatangwa ariho bwava ugasanga federation igiye gufundikanya kugira ngo irabe ubwo buryo ko bwoboneka mugihe yoramuka irishiramwe rivuyemo n'ikironka irindi ubwo nyene ugasanga birabaye uruhombo novuga ngo yaba kuri ya development y'umupira w'amaguru nimba tuvuga ngo muri football yacu kafe itegeka imigwi sohose kuba ifise imigwi y'abato ikafise imigwi novuga ngo yabigeme ikafise n'amabiro novuga ngo asanzwe azwi ikoreramo ariko ugiye kuraba muri kino gihe amakrebe mesha sohoka nimba federation bafasha kuzuza ivyo bintu irabibafasha kugira ngo isoke uretse Aigle Noir twovuga ngo irafise yamigwi y'abakiri bato irafise za ya equipe y'abigeme yabisaba ushobora kuvuga ngo ndagiye kuraba Aigle Noir bishitse akaza novuga ngo nka kafi karungika umuntu surprise novuga ngo akabamenyesha yamaze kubashika ngayi Bujumbura agatora umuntu wo federation akavuga ngo tugende unyereke mu migwi zosohoka nirukizo na Aigle Noir ntwara ahantu hari biro ya Aigle Noir ntwara ahantu hari krebe novuga ngo yaba biro ya Rukinzo kuri Aigle Noir za gusanga ivyujuje ariko ugiye kuri Rukinzo uza gusanga biro wironka biragoye ariko abakiri batugasanga ntaboboneka na yama krebe yabigeme ivyo byose biva hehe ni bwa buryo buke amakrebe yacu aronka bivuye kuri yama bafatanya bikorwa novuga ngo batigera baronka bari kuri gwa rugero ari wantu mvuga ngo gutakaza irishira hamwe hari ico biza kuba novuga ngo bihombeje amakrebe mu rundi ruhande mugihe federation itofise uwundi ubwo nyene kuko biraza kuba bisaba kwisopa ariko kandi jemuri ariko nibaza ko Chris birashoboka ko wanashima nimba batakaje wa mbere bategeza kurondera ubundi buryo bashobora guca baronka mu ubwo buryo babandanya bahama equipe ico kibazo nico guca wibaza ngo mbega muri ico gihe yaramaze ahari ubwo buryo yabutanga kuki butigeze novuga ngo bwiyongera cyane nkuko novuga ngo biba handi mu yandi mashampiona nimba federation ari handi hantu gishobora kuba yarakura bwa buryo bushobora kuza gusahiriza hari naho usanga uburyo umupartenere yatanga bwari buke bigasaba ko federation yonyene ubwayo ishira ku yandi mafaranga yiwabo kugira ngo ishobore kubitanga amafaranga iri kuyatanga gushika kuri uno munsi aha naho haza ca kibazo cyo kuvuga ngo birashobora kuba bizoshobora kuba ari inyungu ku makrebe ikaba yaronse uwundi musponsor ashobora gutanga byinshi biruta ivyuwo yahora atanga bigaca bihurirana na bwa buryo ko FIFA hari uburyo itangana uvuga ngo ku mafederation muri bino bihugu usanga bikiri mu nzira y'amajambere mu mupira w'amaguru byo gufasha muri development nimba tuzoronka umuntu ashobora gutanga yaruta ayu warahari yatanga
niwano cagaruka nkavuga ngo bishobora no kubera vyiza amaklebe yacu agashobora kuba yoronka novuga ngo bwa buryo bushobora kuba bwo basahiriza ariko biragoye ko dushobora kubona mu partenaire ashobora kuza agafata championnat hamwe amaklebe yacu ashobora gukura bwa buryo bushobora kuza bukabatunga biracagoye novuga ngo muri ino championnat yacu hanyuma Papa Urban n'ikibazo ca nyuma wanashima ngomba kudusozera ku uyu munsi nimba dushobora kuba tugiye gutakaza umufatanya bikorwa twari dufise hanyuma tukagerageza ko canke bigakunda tukaronka undi mushasha aje gufata championnat nubwo tutabizi neza mbega niki umurundi canke umuntu wese akunda umupira w'amaguru w'u Burundi yo kwitega canke yosaba federation gufata nka novango nka pwe zikomakomeye zo gufatira kugira ngo bemere umufatanye bikorwa wundi yoshobora kuza gufata ino championnat Primus League Burundi nako y'u Burundi muri rusange muri Ligue 1 nationale burya abafana hariho role yabo kandi burya focus y'umufana nuko equipe mu munezero bamuvuze abafana nuko niyo plan yagutse kuko abanindane muri club bafise amahangiro yabo bashaka bafise utuntu twabo batunganye indani no kuntu binjiza ariko ku mufana wakeneye equipe bemeze neza yitwara neza muri championnat kandi ibyo byose nishobora kwitwara neza mu gihe atakino equipe kwiraronka kifasha kubaho neza byumvikana ngo ihangiro ry'umufana buri ni hangiro nivyo ryagutse wabirabira inyuma atama data yinjiyemwo ariko biza kuva kuko equipe indani za kuba iriko irubakwa nivyo nako ndavuga kubijanye n'umufana buri nk'ubu umuntu yibereye mu rubirizi turiko turaganira tunabaramutse bari mu rubirizi canke n'ahandi aro bavuga ati nk'ivyo muba mumbwira mufatanya bikorwa ngo tanga make canke menshi ce biranyunguriki igikuru nuko ndi kuyirimira aho nzori mu bikori mu kucenda nuko harabe ingene bigende kandi ni nako kuri bro ariko gusa nuko gusa iyo ama equipe musanzwe mufana iyo dafise amafaranga hagije namwe umunezero nta muzoro oya ico nico mugomba kandi rega football nakazi iyo abantu bakina baronka amafaranga ubwo vyumvikana ngo no muri rusangi ku bintu byose ari kintu umuntu yunguka rega ni hamwe gusa abantu dufata kantu gatonya kakaimaje gatonya kajya kigere ukamenga niko gashobora gukonta gusa ariko burya bakubwira ngo iyo muwanye wabaguze imodoka umenye ngo ntimuzohurira mu nzira uri kure ngo areke ngo gusige mu nzira arakunguruza kandi ubahungutse nawe nuko bimera nk'umufatanya bikorwa FFP keneye n'umufatanya bikorwa de jewe icambere numva prefera iyo mbonye we dufitanye partenariat ya Patrick we dufitanye partenariat yuko hari amafaranga unsaba ko byo nsanzwe nkora kugira unyamamarize kuri Patrick Burundi ikibazo cambere cankubaza ni kuko jewe umuntu hamuntu dukorana namo namamariza ibintu kibazo ca mbere ambaza inyuma y'iminsi nk'itatine ndongikira statistique zijya post wakoze ndabe abayiravye ingene bangana muri ico gihe abonye ibintu vyiwe biriko birarabwa cane tuzoheza tubandanye dukugira gute ukorana wanashima binabaye vyiza cane araba ukuntu nawe yiyumvira sheko n'ikindi kintu ego nuko bimera ivyo rero birasaba yuko biva hejuru kuko Murundi niwe bavuze ngo umwe ruve bukurugwa kwira hose impamvu atari ama equipe atarera kararonka abafatanya bikorwa bro uzambwire off mic ndakubwire umwe ndakubwire umwe mu bapartenere bakomeye ba volleyball uzotangana no wamumenye urumva ari kashe Chris ntiwona byumvira impamvu yaje muri volley nibaza ko nawe nyene ku giti ciwe nibaza ko tabakinyi atazi n'abakinyi bashobora kuba batonda muri volley navyo zivyo bintu ariko kubera ko derrière volleyball n'ugwego bariko ibi byo kwakira igikombe c'isi niki ahantu haza bubahwa ibintu vyanje nina vyo expose aha hantu nanje bizomenywa niyo yobumwe nzogaruza ina Tanzania ibi bintu bakoye kubifata oseriye ku buryo karorero keza nikava muri FFB mu partenaire wa championnat yacu n'ama equipe amenye ingena dealing nabo n'aba partenaire babo bashasha bagomba kuba baronka kuko
visibility niyo ava hejuru ku rwego rwa shampiyona niyo diringa ama televiziyo aremereye yo kugira ngo abakinyi babo baboneke n'ama ekipe yo mu ntara canke nayi Bujumbura ama ekipe donc akina muri shampiyona nayo azoheza ronke aba partenaire kuko iyo visibility mwarondereye abakinyi bakinira imigwi ikina muri iyo shampiyona bazoheza bamenyekana bavuga ngo ngaho imbere handitse Mbuyamba societe yitwa Mbuyamba hanyuma buri weekend abakinyi bakanza United bambaye Mbuyamba baboneka naha beze bigende erega niho hantu bizova binavangira ngo natwe duhave dushikirwa kuri gwa rugero guko usanga ishamba rishobora kuvuga riti ndabona umukenya kunze gucenga muri equipe ya Flambeau du Centre nuri yakunze kugaragara cyane ku mashusho ndabona umukenya kunze gucenga muri equipe ya Aigle Noir agaragara kenshi ku mashusho reka tumuhe partenariat yacu nk'umukinyi ku giti ciye ugasanga buri muntu wese ajarungukira mu bintu byateguwe biciye muri federation yumvikana ngo visibility ni kintu gikomeye muri federation canke muri football y'u Burundi ariko kandi n'abafatanya bikorwa bagenda barashigwaho bakaba abafatanya bikorwa no ngo basesanguye neza ko bafise ikintu gikomeye bashaka kwinjiriza federation ndetse n'umupira w'amaguru muri rusange ku Burundi nuko ni inkuru iri kuravugwa cyane ku bijanye na n'izina rishobora guhinduka kuri mufatanya bikorwa wahahora atagaragaye mu rutonde nako kuri rikete ryarungitswe na federation bamenyesha ko championnat y'u Burundi giye gutangura ikiregerezo rya 14 ariko bakavuga ngo ni Ligue Nationale bitaruka kuboneka kuva muri saison 2015 2016 igihe equipe Vitero yatwara n'iki gikombe ca championnat ya kabiri equipe yitwa Messager Ngozi ndetse n'abakipe mesh back to back nuko rero bimeze ariko na Abdul tubahe gahunda kabisa tubahe gahunda abantu bamenye ko kubaha gahunda